mwiriwe ndanabifuriza kubandanya mugira umunsi w'Imana mwiza ngaho iwanyu. Kaze mu makuru ategekanye ikirere cejo kuwa mbere aho bukera. Imbere y'umutaga bitegekanijwe ko zadufise ikirere ciganjwemwo n'izuba hacamwo n'ibicu bike bike mu ntara nka zose zigize igihugu cacu, uretse mu ntara ya Kayanza ahategekanijwe ikirere ciganjwemwo n'ibicu. Igipimo c'ubushuhe kiri hasi ni dogere Celsius 12 gitegekanijwe mu ntara ya Kayanza. Ku muhingamo naho nyene hakaba hategekanijwe ko hazobandanya hibonekeza ikirere kizoba ciganjwemwo n'izuba hacamwo n'ibicu bike bike mu ntara nka zose kandi zigize igihugu cacu, uretse mu ntara ya Kayanza ahategekanijwe ikirere kizoba kirimwo ibicu. Igipimo c'ubushuhe kiri hejuru ni dogere Celsius 30 zizoboneka mu ntara za Cibitoke hamwe no mu ntara ya Bujumbura. Hakurya y'amazi rero mu bindi bisagara vyo muri Afrika harategekanijwe imvura yumvikanamwo imituragaro mu gisagara ca Bangui muri Centre Africa. Hanategekanijwe ko hazogwa imvura mu bisagara vya Addis Abeba muri Ethiopia, Entebbe mu Buganda na Libreville muri Gabon. Dogere Celsius 45 nico gipimo c'ubushuhe gitegekanijwe i Khartoum muri Sudani. Mwakoze kudukurikirana, ijoro ryiza ngaho iwanyu.